nimba Kagame igisirikare cya Kagame mu Rwanda gikoranwaho n'ingabo za Kongo, ingabo za Kongo zikananirwa, hakongera ko ingabo z'u Burundi, ingabo z'u Burundi zikananirwa, hakongera ko ingabo za Kenya, ingabo za Kenya zikananirwa, hakongera ko ingabo za Tanzania, SADC yose muri rusange, Afrika y'Epfo uno musi bakaba barakubiswe akagwi gato k'igisirikare ka M23 bavuga ko bashikiwe n'u Rwanda, akaba ariko kari ndano muri Kongo gakomeza gafata muri Kongo kongera ko gafata kandi Kagame nta nubwo bakwiye kuvugwa mu izina. If that is true, nimba ariwe wonyine ushira ubwenge ku mutwe, nimba izo ngabo zose harimo n'iza ONU zarananiwe n'icyo gisirikare cya Kagame muvuga mutuka kwari umwicanyi n'ibindi, mukwiye kwicara kabayobora. You are so kid. That's sit down. Sit down. Ibyo bihugu nta n'isoni mufite. Ejo no musikigano ngabavuga ngo